Muri irya minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara ca Yuda. Ashitse arinjira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda aca arikamaza ashirijwe hejuru ati, mu bagore warahezagiwe kandi n'umwana w'ibungenze arahezagiye. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamukanyo yawe, umwana mfise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wewe wemeye kw'iryo watumweko n'umukama rizotaha. Mariya acashemeza umukama ati, umutima wanje uraninahaza umukama, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Kuko yaributse umuntu wiwe muto muto, kuva abantu bose bazonyita muhirwe. Kuko rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Agirira ikigongwe abamwubaha bose, abavyeyi n'abana. Yarakuye ku ngoma abiganje, yimika abato bato. Abashonje yarabahagije ivyiza, abakungu nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Israeli umusavyi wiwe, yibuka ikigongwe ciwe. Nkuko yari yavyemereye basokuru bacu, ko azotabara Iburahimu n'akabuto kiwe imyaka n'imyaka. Araheza Mariya agumana na Yezu nk'amezi 3, hanyuma arataha muhira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane aya majambo meza umukama tuyagira kuri uyu munsi, turiko turahimbaza iramukanya ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya na Elizabeti nabo mu nzu kwa Zakariya. Si Elizabeti gusa, kuko turavuga ngo niramukanya rya Bikira Mariya na Elizabeti, mugabo niramukanya kandi rya Bikira Mariya na Zakariya nabo kwa Zakariya. Eka mbere iramukanya ry'abana n'abanyina babo. Bikira Mariya yamaze kwakira Yezu muri we, Yezu agashika mu nzu kwa Zakariya, kandi inzu ya Zakariya yose ukamenga imanutsemwo ijuru. Mutima mweranda akahamanuka hataragera no kw'ipenekoti, agatangura kuvugira muri Elizabeti. Abahinga mu jambo ry'Imana bavuga ngo ni Yohani Batista atanguye kuvuga ataragera no kuvuga, avugiye muri nyina wiwe, kuko yarasanzwe ari umuhanuzi. Elizabeti yari yibungenze umuhanuzi w'Imana akomeye cyane. Yezu Kristo azogira ati, mu bana b'abantu nta muntu bangana hano ku isi. Niramukanya rero ry'abo bose, kuko nogira nti siramukanya ubwa mbere n'ukugenderwa n'ijuru, n'ukugenderwa n'Imana. Naco gituma nko mu Gifaransa hoho ntibavuga ngo ni visite ya Bikira Mariya kwa Elizabeti, baca babihinyanyura bakabivuga n'iminyanyuro hindi bakagira bati c'est une visitation, ce n'est pas une visite. Je nkaduza kuramutsi wanyu ni visite, ariko Bikira Mariya uvuze uti mwaramutse Mariya akaza, c'est une visitation. Harimwo akandi kabijya, n'imvugo irahinduka kugira ngo twumve yuko siramukanya risanzwe n'ukugenderwa n'ijuru, n'ukugenderwa n'Imana. Aha nagomba tuhazirikane ubwiza gaca gisabisho ca mwaramutse Mariya. Mwaramutse Mariya nuko kenshi tukivuga kigatebuka menga kiratakaje akanovera kacu, ariko igihe cyose tuvuga mwaramutse Mariya mu rukundo no kwemera, ibi nivyo biranguka. Bikira Mariya katuramutsa, kandi Bikira Mariya
yamaza azananye n'umwana wiwe, yamaza azananye n'umusheri wiwe. Mose akajambo karezi ngo sheri wanje, yamaza azananye n'umusheri wiwe mutima mweranda. Ahashitse mutima mweranda aca yuzura abantu bagatangura kuvugishwa ivy'Imana. Cyo gituma abantu muvuga mwaramutse Mariya mugasohoka mwijiriwe, mugasohoka mutukana, mugasohoka musaku, nimo mwamuramukije by'ukuri. Hari abantu abaragasoro kuko ahashitse haza akanyamuneza, haza akanyamuneza mutima mweranda aca hashwara. Nta tubona kandi no mw'isenakuro ya mbere hamwe mutima mweranda zicese ku munsi wa Pentekoti, Bikira Mariya ari hagati yabo. Ukaba ushaka mbere kwakira neza mutima mweranda akakuzura, ukatangura nugira ntikumva ukundi kuri gushika kure kw'icuri n'ukw'icundari. Akira neza Bikira Mariya. Hagiye heza agira ku munsi y'umusaraba ati nguyo nyoko wawe, si guheza ibintu de l'histoire, oya. Nuko abaza ati hariho ahantu mutaronse mutima w'Imana mudashobora kuryoherwa n'ico muri, ngo mumenye n'icuwundi ari hafi yanyu. Ni Imana itwihishuka ikaduha kwimenya mu kuri kuryoshe k'umugambi w'Imana muri twebwe, ariko kandi no kumenya kwakira abandi mu mugambi w'Imana. Bikira Mariya aramukije kwa Elizabeti ngo agaca yuzura mutima mweranda. Bikira Mariya mw'isenako ariko arasenga n'abigishwa n'abatumwa bagaca buzugwa na mutima mweranda ku Pentekoti. Nico gituma tugire Kristo. Umukarismatike w'ukuri akunda Bikira Mariya, umumariyare w'ukuri akunda mutima mweranda. Ivyo bintu bikabonekera mu bimenyetso bibiri. Yamafise Bibiliya itwibutsa mutima mweranda, akamafise n'ishapure itwibutsa Bikira Mariya. Ivyo bintu urabifise mu buzima bwawe, bikagutuma usoma ijambo ry'Imana, ukumviriza mutima mweranda, usenga uvuga ishapure uri kumwe na Bikira Mariya. Ukuba kwawe kumwe na Bikira Mariya kukagutuma wuzura mutima mweranda, aguma gufasha nka Bikira Mariya. Rukatubwira ati ngo yama ariko arazirikana ivyo vyose mu mutima wiwe, bikaguha kwama nogira nti ure ku buzima bwawe bugasokoroka nk'ubwiyubakiye, ubwibumbiye mu majambo y'Imana, bukuzura mutima mweranda. Uyu munsi rero wo kugendegwa n'Imana kwa Elizabeti na Zakariya biciye kuri Bikira Mariya azananye na Yezu, natwe dusabe kugira ngo igihe cyose twakira Bikira Mariya iwacu canke n'igihe dufasha abandi kumwakira, twumve neza yuko ari akaryo ko kugendegwa n'Imana, kugendegwa na mutima mweranda. Kandi dusabe mutima mweranda adufashe kumenya neza Bikira Mariya. Mutima mweranda amaze kuzura Elizabeti, niwe yahavuye yumvisha Elizabeti yuko Bikira Mariya arengeye kuba inshuti yiwe isanzwe y'amaraso. Akamutazira irindi zina akagira ati urahiriwe wewe wemeye kw'iryo watumwe ko n'Imana ritaha, ngo warahezagiwe mu bandi bakenyezi bose. Umuntu yuzuye mutima mweranda ntamera nka ba baporoti b'abafanatike. Mutima mweranda aramuha kumenya Bikira Mariya, ntamwita ngo n'umugore nk'abandi nka nyina wiwe. Uretse ko n'umuntu ari hafi yawe uramubona nk'umuntu muga ari kwibanga rikomeye ry'Imana. Naho yoba ari umuntu ariko aravundagara mu bibi, buginga ari umuntu ari ngaho agihumeka, ari kwibanga rikomeye ry'Imana, ari ku mugambi w'Imana. Iyo amenye kuwakira agaca amera nk'iki gisagara ca Siyoni twumvise Sofoniya avuga ngo Imana yakigendeye ikagikurako ngo urubanza rwari rukiremereye. Dusabe urukundo dukunda umuvyeyi wacu Bikira Mariya rwame rudukiza urubanza ruturemereye, urubanza rw'ivyaha vyacu. Tumusabe dusabira n'igihugu cacu, turazi yuko yagishikaniwe
kugira ngo akigendere adukure ko urubanza rw'aya mahano n'amagorwa tubamwo, dushobore kumva akanyamuneza k'umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kandi dushobore kumva akanyamuneza ko kubura ukuri k'umuvukanyi ari hafi yacu, kubera mutima mweranda ari muri twebwe, akakubwira ati odora yuko uyu mubona. Nk'umuntu womenga niko ntimusangiye ivyumviro muri politike, ntimusangiye ubwoko, ntimusangiye intara, ntimusangiye iki, ariko umugambi w'Imana. Ubwo uzoteba uwubure, winjire mu kanyamuneza k'Imana, winjire mu mugambi w'Imana, ngo ushobore gutyo kugururira inzira Imana ubukiriro bushike mu isi. Tugire Kristo. Bijya duhora tuvuga ngo agateka kazina muntu. Nta muntu ashobora kumenya neza agateka k'umuntu atabihawe na mutima mweranda, ngo amwumvishe ingene uyabona n'amaso yiwe ko ari kwirindi banga ry'Imana. Bikira Mariya yumvise amajambo ya Elizabeti, ntacaza agacagira ati ego n'ubundi namaze kubona abadamu canke abademoiselle cabarerimbuza amaso, n'ubundi naragendewe n'Imana. Oya, ininahazwa yari kwikwegera ko agaca ninahaza Imana, agacagira louange atuye Imana, agatwara urugo rwose rwa Zakariya na Elizabeti muri iyo louange, bakaninahaza Imana. Ubwo amateka, ibyiza Imana ikugirira, amasukisi Imana ikugirira, ibi na biriya bitatse ubuzima bwawe, urumva ko bigutuma ukirurutsa umutima, ukerekeza umutima ku Mana, ukaninahaza Imana hakwininahaza. Kandi harya umuntu aninahaza neza Imana atuma abandi bagukigwa, uwininahaza nawe atuma abandi batumvikana, agaca ababuza l'épanouissement. C'est comme si à la phagocyta, à la diminuer l'espace d'existence y'abandi, kuko atazi kuyerekeza ku Mana, aca agomba kuzura hose. Bikira Mariya si n'ugomba kuzura hose, ahubwo akaza au service ya bose. N'umuvyeyi adukorera, akorera urukiza rw'Imana muri twebwe. Dusabe ingabano yo kumenya kumwakira neza, kugira ngo natwe mu kumwakira neza twuzure mutima mweranda, abandanya duhisha ukuri k'umugambi w'Imana ku buzima bwacu no ku buzima bw'abagenzi bacu, tubeho mu kanyamuneza k'abagendewe n'Imana. Amen.